Okay, twagiye. Hola ma people, mumeze neza, ndizera yuko mumeze neza, nanjye meze neza cyane. Ariko kandi abantu mutaragira subscribe, muragira subscribe kuri no channel ya Fiko murazi yuko namwe ndabaha ibintu biri no muzinze ko ndabaye biri update. My god, ariko uko biri kose byose ndabikora ku bwanyu, murabizi neza ko muri abantu banje, abantu muze kugira subscribe kuri no channel. So abantu mutaragira subscribe no kuri mugira subscribe, nimureke kumbanira reka kumbanira please. Murabizi neza yuko tubanye neza, tubanye Kristo. So guys, uno munsi rero ndabafitiye uno munsi nabazaniye amwe mu mashusho yaranze yakigwa ya Diera muri family, muri Solution family. Umunsi twakira Diera muri Solution family, my god guys, wari umunsi ugizwe n'umunezero. Uwo munsi wari umunsi utesa cyane, wari umunsi aho vraiment byari bitesa. Uwo munsi twa dufise imanza zibiri, urazi yuko abarundi bayamaze ngo rubanza rumwe rumara zibiri. Nyene uwo munsi nyene niho twagirira surprise nana wacu, muramuzi Mapengu. Niho twamugirira surprise, nabone yari afise anniversaire. Murabizi neza yuko muri Solution family twama mu munezero, twama mu minsi mikuru, ariko kandi turashima Imana kuba yama ibana natwe. So guys, wari umunezero udasanzwe, aho umwana yasubira kwegera nyina, aho famiye yasubira gukwira. Wow, byari ibintu biteza cyane. Ndibaza mwaragiye murabyumva mu biganiro bigiye bitandukanye. Mama arabivuga yuko umwana umwana akunda, umwana nyine umuntu wese ashatse kumutuka yamutukira ko umwana, ariko Imana ishimwe uno munsi bari kumwe. Mama araho umunsi yararyohewe, ngira ngo ndashobora kuba ntaramubona aryohewe nk'uwo munsi. Uwo munsi yararyohewe cyane rwose, byari bitesa. Ariko kandi murabizi neza yuko anniversaire bigizwe n'amagato, ariko twakoresheje gato ya Diera. Yari yanditse ko ati, gutenze ko ati welcome Diera. Mengo nibyo nihenze, ariko rero urumva guys, nindi ya anniversaire nana zari gato zibiri. Umunsi twariye amagato, umunsi twariye kurya amagato gusa, hariho n'ibyo kurya. So guys, mwumve neza yuko umunsi twagiye cyane rwose. Murabona yuko bari kwararuza, bari kwaragira iki se mwumviriza, aho mwumva kuyata kwa Janete kweli. Ndamufata video achaka kumfata. So hari muona atakaje gutamba, twaje ku enjoyinga, twaje gutamba ahanye Solution kapo bari baratamba. Rero akantu kangiye ngaha indirimbo bayizi miki bashya mu mapiano, ni sakunda mapiano. Mama lawo ngo tamu mapiano rero washa. So guys, numva nabonye umengo no bashikiriza tuno tuntu. Ndabizi yuko mukeneye kuryoherwa, mukeneye kumenya umunezero buri behind camera, ariko je narabwiye yuko nzuko ndabazanira utu tuntu nyene mutabonye mutabonye ku makamera, ariko je nkaba nakiyano keke panga dufata. Welcome in Solution family Diera, happy birthday nana naske. So muraona yuko table yarisa neza,
ariko kandi hose impande zose byari ibintu bimeze neza bitagase. God, murabona yuko bari bakwiye abavyeyi n'uruvyaro, you see, bya bintu biryoshye cyane, twamwakiranye umunezero gweze. Wow, turamukunda none ko bagerageje no kora akantu be na Alasia bambara uduhuzu dusa, byari ibintu bitesa sana. Wabona yuko bari banyotewe kubana nawe, barabona yuko bari banyotewe kumubona hafi yabo, nawe yaranyotewe kuba mu muryango, bari banyotera bagize iki byari biteza umwe yafise inyota y'uwundi, so dibuze yuko byari biryoshye. Wow, ariko kandi ndabibutsa yuko ndabibira akabanga mugasa akabanga umengo amaze kubivuga mu kiganiro, gusa ngira ngo abantu batabimenye. Ndabibutsa yuko Knowless Kentare wa gatandatu ari yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo uno mwana abari kumwe natwe. Wow, thank you Knowless, thank you ku mutima, thank you. Nukuri tura ino family nyene, uri kiongozi koko, uri kiongozi w'ino family koko, uri umutwe pe, uri umutwe umuryango. So mugabo gushima ni sawa. So nukuri rajino narindi mpamvu mwaza yuko ibintu ko ndababwira canke ibiki jino ntari nibereye, murabona yuko n'amafoto nafata neza cyane, you see. Ariko kandi runo rubanza murumva yuko twariye, twanyoye, twatambye, twagize ikihara kuriho ko n'amajambo, aho amajambo akomeye cyane. Rimwe mu ijambo Knowless yashikirije uwo munsi yaravuze ati nukuri turashimye cyane, turashimira cyane ukungene bana natwe, ukungene Imana isuye kandi kuduhuza n'umwana wacu. Nukuri turashima cyane. Tubundi harakandi kandi yabwiye umwana, tubundi peut-être ushobora kuba waravyumva cyangwa urabibona ku social media, ariko ibyo byavugwa vyose ntibazimo ngo harimo ukuri habe namba, ahubwo nibaza yuko ari gitari bwagere gusa yuko, ariko cette fois-ci uri kumwe natwe kandi turashima Imana cyane. Kandi twagwanye urugamba rukomeye cyane kuva kera banashaka kugira ngo tubone yuko two kwiyegereza, ariko ntibyashoboye gukunda. Ariko nibaza yuko ekeri cyo gihe nyacyo. So turashima Imana kuba umuryango wuzuye, uwo muryango uruzuye. Ariko kandi ndabibutsa yuko n'ubu bakirindiriye uyundi kandi kabebe, ariko kandi akabebe byamaze kumenyekana. ndabwire namaze kumenya igihe azovukirako. Bavuga ngo wabimenye gute? Ico gihe si kindi, reka ndakibabwire cyenda vyihoze. Namaze kumenya igihe umwana Fanny Lavine azovukirako. Ndakibabwire cyane, reka ndavyihoze. Ariko nimukeneye ko ndakivuga, utagira subscribe, gira subscribe kuri no channel. Ariko okay, sawa, reka ndakibabwire kwa kumara abantu banje kandi abakunda kandi atacu nzobahisha. Reka ndababwire bo igihe Fanny azovyarirako azokwibaruka. Fanny nuko amakuru mfise atagira ivumbi, nuko Fanny Lavine azokwibaruka mu 2025. Reka bandayejeje nimba wari witeze ibindi birenze ivyo. Bye bye, mushishikare kudukurikirana, mushishikare kubisangiza abandi, ariko kandi mwumve yuko tunabakunda. Ndibaza yuko ana mafoto yaba njoheye n'ama video, you see. Thank you so much. Ubwo rero bye bye, bandanya mwinjoyinga ano mafoto yaranze runo rubanza, zino manza zibiri, rumwe rwo kwakira Diarra mu muryango, urundi kwa anniversaire ya Nana. Mwumva yuko abantu bibaza yuko iki gihe mwatanguye, iki gihe abantu batanguye kuza barabona
tumushyira kuri social media. Haya twari tumaranye igihe turi kumwe twinjoyinga ubuzima rero nama navuze hari ibintu bimwe bitabinga ngombwa ko dushira kuri social media, maybe muri uwo mwanya bigikintu cyose umwanya wacu, rero nuko biba bimeze. So guys, mwakoze kudukurikirana no kwinda bashimiye cyane abantu mugira amakomante ndabashimiye cyane, mwumve ko ndabakunda kandi ndabakunda cyane, murabizi yuko ndasubiyemo jina mutwatse Kristo. So ciao bye bye. Umusaro n'ibintu byo gutamikana murabizi mwabibonye. So ciao bye bye, bisous. So mumuriko mwari kumwe na Fico Fico King the Great Man, Anaman, Son of the Living God. Abiye kudoja ko mu mwaka wose nzobyorosha ndosheko nayandi cyangwa abandi banayashireko. So ciao bye bye. Mubona yuko iyo duhanze abantu bose twaje tujyama hasi amaze twararije akajembe gete ubuze baje twatama tujyamye akajembe gete tumaze guhaga. So bye bye, ciao, bisous. SBM on the beat.